amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyatanguriye mu Rwanda aho sentare yungurizwamwo imanza yasibije urubanza ruregwamwo Paul Rusesabagina n'abagenzi biwe. Ubu bushikizamanza bumusabira gupfungwa ubuzima bwiwe bwose aho guhanishwa igifungo cy'imyaka 25 yakatiwe. Uregwa wewe ntitavye sentare n'inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi w'Ijwi ry'Amerika ari i Kigali mu Rwanda. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere abaregwa bose bari bitabiriye iburanisha usibye Paul Rusesabagina. Iburanisha ryatangiye umucamanza ahamagara buri umwe wese mu baregwa 20 akitaba, ageze kuri Rusesabagina haba guceceka ari we cyangwa umwunganira mu mategeko nta numwe wari mu cyumba cy'iburanisha. Uruhande rw'ubushinjacyaha rwabwiye urukiko ko Rusesabagina yahamagajwe ariko akanga kwitaba. Bwakomeje buvuga ko ibi biri muri raporo yatanzwe na gereza ya Kigali afungiyemo bifashishije ingingo z'amategeko, banzura ko bafite uburenganzira bwo kuburana nubwo Rusesabagina yanze kwitaba urukiko. Umucamanza yasabye abandi baburanyi baraho kugira icyo bavuga kuri iki cyifuzo cy'ubushinjacyaha. Bamwe bagaragaza ko nta mategeko yishwe kuko Rusesabagina yatumijwe mu buryo bwemewe n'amategeko, ko mu gihe atakwitaba urukiko bitabuza urubanza gukomeza. Abandi barimo abanyamategeko Murekatete Ariete na Ngamije Gido bagaragaje ko Rusesabagina yatumijwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Muri iyi raporo ikozwe na Perezida Nyarugenge bigaragara ko gereza ariyo yamenyesheje abaregwa. Niba iyo karite rero bayifite ari cyo urukiko ruza gusuzuma wenda mu rwego rw'amategeko kugira ngo birebwe ko yaba yaramenyesheje mu buryo no mu nzira bikurikije amategeko. Ese wamenyesheje gereza koko ifite ububasha? Kuko tuzi ko abanditsi cyangwa se abahesha b'inkiko b'umwuga aribo bamenyesha. Mu gihe hagaragaye ko ari gereza yaba yaramenyesheje, twumva byaba bitakurikije amategeko. Mu gihe abanyamategeko bagaragaza impungenge bafite kwitumizwa rya Rusesabagina, ubushinjacyaha bwo bwagaragaje ko guhamagara Rusesabagina byakozwe mu buryo bwemewe n'amategeko. Buvuga ko ihamagara ryakozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, ko icyo gereza yakoze ari ugusohora urupapuro mu mashini, gereza ikamusaba kurusinya. Ubushinjacyaha kandi bwanumvikanishije ko iri hamagara ryanamenyeshejwe abunganira Paul Rusesabagina aribo Gatera Gashabana na Maître Rudakemwa Felix. Ubushinjacyaha bunavuga ko Rusesabagina yanze kwipimisha COVID-19, bigaragaza ko yaragambiriye kwanga kwitabira iburanisha bigamije gutinza urubanza. Abaregwa bamwe byajuririye ibihano bakatiwe basaba ko byagabanywa. Abaregera indishyi nabo bajurira bavuga ko bahawe indishyi nke ukurikije ababo cyangwa ibyabo babuze mu bitero bya FRN. Naho ubushinjacyaha bujurira ko abo bwareze bahawe ibihano bito. Icyemezo cy'urukiko kizatangazwa kuri wa kabiri isaa 10 z'umugoroba. Rusesabagina ufatwa nk'ukuriye abaregwa iterabwoba muri uru rubanza umwaka ushize yakatiwe n'urukiko rukuru rushinzwe kuburanisha ibyaha byambukiranya imipaka igifungo cy'imyaka 25. Umuryango wa Rusesabagina waruherutse kumvikana mu bitangazamakuru uvuga ko atazitabira iburanisha mu bujurire kubera ko atizeye ubutabera. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Urakoze Asumta. Bamwe mu banyarwanda baba hanze bamaze gushiraho ikigega gifise intumbero yo gufasha abaharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu mu Rwanda, Fonds pour les Rwandais défenseurs des droits de la personne, FRDP. Hanashizweho kandi umurwi w'abantu 5 batuye mu migabane itandukanye yo ku isi bacunga ubutungo wegeranijwe. Umwe mu bacunga ico kigega ni Mireille Abewe aba mu gisagara ca Edmonton muri Canada. Yaganiriye na mugenzi wacu Venuste Shibimana atangura amubwira ko ico kigega cashinzwe. Iyo kipe icunga ikigega n'abanyarwanda bishize hamwe ko twari tumaze kubona yuko iyo umwe mu bantu barwanira uburenganzira bwa kiremwa muntu mu Rwanda afashwe, usanga twakoze ibintu nka GoFundMe. Rimwe na rimwe abantu bakaba badashoboye kwisakamo amafaranga, bakomeza kudusaba yuko twazashaka ukuntu dushyiraho ikigega gihoraho ku buryo buri kwezi umuntu yajya atanga udufaranga ashoboye, atari kuvuga ngo tuzajya tuyatanga ari uko hari icyabaye. Nuko rero abantu badusabye twishyira hamwe. Nyuma yo kwishyira hamwe dutoranyamo ikipe y'abantu bazayobora. Iyo murebye iyo kipe musanga irimo abantu babi Burayi, uri muri Australia n'uri muri Canada. Twashatse gukora ku nkengero enye z'isi kugira ngo byibura niyo utagira ko wizera bose ari kugira umwe wumva uyakwizeramo.
none se ayo mafaranga akusanywa ahabwa nde, hakurikizwa iki kugira ngo ayahabwe? Amafaranga akusanywa tureba abantu bavugira abandi mu Rwanda cyangwa se abantu baba bajijijwe ko bashatse gukora bakoze igikorwa gisa nkaho cyafasha abandi baturage kugira ngo bazahindure ibintu mu Rwanda. Tuba tubona ibiba, duhora tureba igihe ibyo cyanditse, tureba ibinyamakuru byose, ntabwo tureba ibyo mu Rwanda gusa, ahubwo tukareba uwo muntu yazize iki, ese byari gutuma hagira impinduka yaba mu Rwanda, kuko twebwe ntabwo tuba dushaka abantu barwanya igihugu cyangwa se abantu barwana, ahubwo tuba tureba ya mpinduka iva mu baturage. None se abatanga ayo mafaranga, abatanga iyo mfashanyo, bamenya bate ko imfashanyo yabo itazakoreshwa mu bikorwa bitateganijwe? Ntabwo turabugira abantu benshi cyane batanga amafaranga, ariko abenshi bayatanga n'ubundi wasangaga duhurira mu magrupe, grupe yo gufasha kanaka, grupe yo gufasha kanaka, abantu wasangaga n'ubundi bagizwe nk'ihohoterwa, niko nabyita mu Rwanda. Ubu rero ayo magrupe ikintu cya mbere cyiza cyabayeho nuko yagiye avaho. Abenshi muri twe uko twagiye twikusanya nuko twayisangagamo, tugasanga turatanga hirya no hino kandi ntihagire umumaro bimara. Tumaze kwikusanya, hari abandi banyarwanda bakubwira bati ngewe ndashaka gutanga ariko sinzatanga kuri GoFundMe, kuko niyo byaza biri anonymous hari ukuntu umuntu abimenya, ariko nakwizera abantu 3 cyangwa 4 bazamenya ko natanze ariko batazantanga. Urumva ko ibyo nabyo biba biteye agahinda ko umuntu yashaka gufasha ariko ntashake kugaragara. Nibwo twahise tuvuga tuti compte bancaire, PayPal, usanga koko yabonywe n'abantu bakuri ikigega, ntabwo ari buri muntu wese ushobora kubona abantu batanze. Madame Mireyarewe, gushyigikira abashyira mu majwi imiyoborere y'igihugu ntabwo bishobora gufatwa nk'igikorwa kirwanya ubutegetsi, ibyo mwabihunga muti? Ibyo ngibyo ukuntu nabivuga nuko nta na rimwe ndabona guverinoma n'imwe itagira abantu bayitunga agatoki. Rimwe na rimwe guverinoma za Afurika zibona yuko ibyo ari ukurwanya, nyamara iyo baba bakwemereraga twebwe abantu bake cyangwa se benshi batunga agatoki, tukazajya tugatunga, kubera yuko iyo umuntu arimo arakina politike aba akeneye aba-activiste. Nta na rimwe abapolitisiye bazabaho badafite aba-activiste. Nta shyaka dufasha, nta mupolitisiye dufasha, ahubwo dufasha abaturage bashatse bo ubwabo kugira ngo bazamure amajwi nk'uko natwe turi hanze tuyazamura, ariko tukagira Imana ntihagire ingaruka bitugiraho. Haba numva ibyo atari ukurwanya igihugu, ahubwo ari ukucyubaka, kuko dukeneye twebwe nk'abaturage kubakana igihugu n'abapolitisiye bacu. Hari inama y'ubugenzuzi mufite y'uwo mutungo uzatangwa uturutse ku mfashanyo, ku buryo nta faranga na rimwe byakoreshwa mu gikorwa icyo ari cyo cyose cyaba kigamije guhungabanya umutekano w'igihugu? Ntabwo bizashoboka yuko ayo mafaranga yajya ku bantu bashaka kugira umutekano w'igihugu. Uratureba twese nk'abanyarwanda, ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma umunyarwanda agirirwa nabi nta n'umwe muri twe wakifuza. Madame Mireyarewe, ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Nanjye ndabashimiye cyane Venuste. Urakoze Venuste. Aya makuru tubandanirize ku bibandanya kuvugwa ku gitabo giheruka kwandikwa n'umurundi kivuga ko abenshi mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu Rwanda basa na bibagiye ururimi kavukire kubera Ikinyarwanda gifite inkomezi zo kumira Ikirundi. Umwanditsi akaba n'umuririmbyi ndetse akaba ari n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu mu Burundi, Pierre Nkurikiye, abona ko icyo gitabo cyoba cyanditswe ku mvo za politika. Umwanditsi wacu wewe vyamirira kure mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yavuganye nawe. Umutwe w'icyo gitabo giteye impari ni inkomezi Ikinyarwanda gifise mu kumira Ikirundi. Kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika, umwanditsi akaba n'umuririmbyi w'imico kama y'Ikirundi Pierre Nkurikiye aranegura iyo mvugo, akemeza ko atarurimi rwomira urundi. Ni bisanzwe ko bashaka kuvuga ijambo rimwe cyangwa amajambo abiri yo mu Rwanda, kuko indimi ziratirana kw'isi nzima, nta rurimi rwikwiza zirashobora gutirana. Muga kuvuga ko ururimi rwomira urundi, iryo niryo kosa rya mbere
mbona yavuze kuko we nyene ubwa mbere niwe babinyuza kuko abaye mu Rwanda iminsi ariko igihe mu muganirizi mwarumvise ko avuga ikirundi conyene gusa vyerekana yuko rero ati ikinyarwanda kitigeze kimira ikirundi ciwe. Ikindi ca kabiri ni mwebwe nyene mwebwe namwe ndazi ko mumaze iminsi mu Rwanda urumva ko mvuga ikirundi conyene gusa. Ica gatatu ari naco gihambaye ejo bundi mwaka weze twarakira impunzi nyinshi ngaha mu Burundi bose abari bavuye muri iyo kambi y'Imahama cane cane mwarumvise ko bavuga ikirundi gusa nta n'umwe yavuga ikinyarwanda. Uwanditse ico gitabo casohotse muri kaminuza nkuru y'u Rwanda asanzwe yigamwo mu gice ca kabiri ca kaminuza Patience David Mbonabuca wewe aramuhinyuza aratanga n'uburorero bw'abatakivuga neza ururimi kavukire mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda. Ikirundi kirazima burundu agatangwa ku usanga ariko aravuga ikinyarwanda. Abanyeshuri mu Burundi akiga kwa kundi baba basohotse hanze bavugana n'abanyarwanda kuko abarundi bari bake basaba kwisanzemo rero mu bucuruzi naho kandi mu Burundi abaye mu Rwanda bisaba ko aza gusuma birasaba ko agenda avuga rwa rurimi bumvikanaho no kugira baronke service. Ushobora kuba ufise amashuri wize wahashika ukabona hariho umwanya ushobora gukoramo bakubwira ati uzi ikinyarwanda cya kirundi kica kiragenda burundu nticyagaruka. Imwe mu migwi ndangakaranga yavutse kugira ngo ikangurire abarundi kutibagira ururimi rw'abasekuruza irashima ibiri muri ico gitabo. Arsene Bitabuzi atwara umugwi ndangakaranga Amararo kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika arafise akagohavunira bene wabo. Nibakoresha urwo rurimi mugabo bidatuma duca canke duta kakaranga kacu. Mbega umwana ko no mu Kirundi yiga iwacu hari hakabwa kitwa Mugina akiga Petera kiri muto izo ndirimbo zibira kazimenya zose bibuze iki ngo umwana aje kwishuri yige Rwanda nziza hamani yashika muhira yige Burundi bwacu niho hazogaruka rero wa muco nakaranga kacu no kunde gihugu kuziko ni hagaruke bakira imigana abana. Ico bikoze Pierre Nkurikiye asanzwe ari umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intore gate mu gihugu n'umutekano mu Burundi yibaza ko ico gitabo cyo bagifise imvo za politike. Arashobora kuba yarahendahenzwe canke yaraherewe n'abifuza ko Rwanda n'ururimi rwabo witwa ko ariko ruhambaye ruri hejuru canke nawe nyene akabikora ku mbonyere za politike. Arashaka kuvuga ati je ko nahunze nk'akarorero reka mbikiye gihugu ndacerekane ko kiri hasi ndagisubize hasi nerekane ko n'ikirundi cyo waba ataco kimaze. Muri ico gihe rero urumva ko yaye mu kigihugu araheza akazobikurikiranwako. Hariho nyinshi za politike zeza rero zigakoreshwa urazi nawe iyo hamukiye igihugu ko ibyo bidashobora kwijana. Ibi umwanditsi Patience David Mbonabuca avyamirira kure. Jewe igitabo nanditse ntabwo nacanditse kumvo za politike ntabwo kandi nkina politike jewe ndi umu academicien ndi umunyeshuri nkora mu by'uburezi nkora mu bijyanye n'iby'indero. Igitabo n'ikijyanye n'iby'indero ntabwo ari ibya politike. Muri ico gitabo casohotse mu mpera z'umwaka uheze Mbonabuca yongeye ko hari n'abahungutse bakazira ururimi rw'igihugu bari barahungiyemwo. Ubwo rurimi rero nago bararutahana yuko hari abantu bigize kuzira ko bari baravuga ikinyarwanda. Ivyo byose ntihagire umuntu yozira ururimi kuko hariho influence yabaye. Ico bikoze umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intore gati mu gihugu bujeje kwakira impunzi si kwabibona. Oya ivyo sivyo ico ni kinyoma cyambaye ubusa. Twebwe nta muntu n'umwe ari gatubwira yuko bagiriwe nabi canke bararabye nabi bivanye nuko bavuga ijambo rimwe canke abiri ikinyarwanda. Baba ari babandi baba ariko bagomba gutera ubwoba abasigaye kugira ngo ntibahunguke. Naho hari byinshi badahuriza ko abo banditsi babiri bose baremeza ko ururimi kavukire ari rwo karanga muntu bagahamagarira abarundi bose baba hanze baba bahunze n'abatahunze kutibagira ururimi kavukire barazwe n'abasekuruza. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali kubw'Ijwi ry'Amerika. Urakoze Claver. Dukwite mu kampi impunzi muri Tanzania mu kiringo c'umwaka umwe urenga abigeme barenga gato 150 mu nkambi ya Nduta baramaze guheba amashuri bitewe no gutwara inda batifuza. Ico kibazo gituma babaho nabi mu buzima bubi no kudashikira kazoza kabo keza. N'inkuru ya
James Jovina umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika muri Tanzania. Ivyo bitigiri bitangwa n'ishirahamwe Save the Children gisata kijejwe indero mu nkambi ya Nduta rivuga ko benshi ari abo mu mashure shingiro bavyara bakiri bato bagaca bacika abavyeyi bari bakiri intavyi. Muri bo Save the Children ivuga ko hari abafata ku nguvu abandi bagahendesha amafaranga n'abigisha abantu basanzwe hamwe n'abanyeshure bagenzi babo. Ikibabaje nuko abakora ico caha badahanwa bikomeye kugira abandi bafise ingeso nk'izo bigireho. Kubw'ico kibazo ijwi ry'Amerika ryatembereye mu nkambi ya Nduta hama rivugana na bamwe mu bahevye amashure kubw'ikibazo co gutwara inda batipfuza. Bavuga ko babayeho mu buzima bubi cyane ku mpamvu zo kubura imfashanyo zikwiye. Ndiga nyene cyambona umenga ndafise inda cyandaheba kw'ishure kura nyene n'abanyeshure twigana umenga baguma baranyinuba ngo ndakuze unabo ngo nabana cyamvuga ati rero nanje reka yenda bihebe ko bigenze nkuko atireka mpebe kw'ishure ndaheba kw'ishure ndagenda ku bitaro barampima avuga ati wewe urafise inda sinaguma ngaho nyene ndaturiya nguma ngaho hama ndabyara umwana maze kubyara umwana gusa narose imfashanyo ikwiye maze gutaronka imfashanyo nyene ikwiye ndagumaho ndabura nyene n'insindizo y'umwana ndabura byinshi n'amasabune aragoye. Hariho bagenzanje amaze gutwara inda ku bw'ubukene baca bituma utwara yandi utifuza. Hariho n'abandi bariko baragenda ku bagabo mu bintu nyene batagomba gaca usanga rero bariko barahura n'ingorane nyinshi cyane. Iyo bamaze kwibaruka kenshi nta mfashanyo baronswa kandi ntibaba bagisubiye kw'ishure hanini usanga barezeye abana babo gusa. Abandi bavugiye kuri mikro y'ijwi ry'Amerika bemeza ko n'abigisha bo ku bwabo baburabuza abigeme bigatuma batwara inda batipfuza. Mu wa gatandatu niho ndahora ndiga hanyuma bivanye n'umwigisha yahora twigisha ukuntu yandondera ndaramwankira gusa yaragomba ko dukundana nkamwankira kuko benshi baravuga ko arwaye umugera ndamwankiye hanyuma tukoze ibibazo kubera ndamwankiye yaca ankata amanota uramara kuntera inda amaze kuntera inda nca ndaheba ishure umuntu avamo ariyandikisha arahunguka yahungutse kubera abapfane barimo bamurondera yantere yinda nkiri kw'ishure ubu nyene jico ndipfuza ko ndavyaye ndifuza gusubira kw'ishure mbandanye kwiga amashure nyene ndariko. Bamwe mu bavyeyi bahaye ikiganiro ijwi ry'Amerika bemeza ko ico kibazo kihari kandi giteye agahinda imiryango. Bavuga ko ico kibazo gituma imfuvyi zitera ziyongera uko bukeye. Basaba leta ya Tanzania hamwe n'amashirahamwe yabijejwe gufasha cyane abigeme kugira bashobore kugera ku kazoza kabo keza. Nk'impunzi n'ukuri icyo dusaba cyane UN na leta ya Tanzania nuko twabasa yuko hoba inyigisho habe inyigisho nziza kanatsinda twosana n'amashengero bagatanga inyigisho n'ibintu by'akamara amazi twovuga mu makambi. Mu kwezi kwa 10 umwaka uheze leta ya Tanzania yatangaje ko izovanaho intambamyi zose zo kujya mu mashure. Leta yafashe ingingo ko abanyeshure bose baheba amashure kubera imvo zitandukanye harimo guterwa inda batiteze bazoronka amahirwe yo gusubira mu mashure.